Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Iyi ni indwi nziza y'umugisha Imana duteguriye. Indwi ya mbere y'ukwezi k'umunani. Ino ndwi ndakwifurije ngo uzobone ikiganza cyiza cy'umwami. Haleluya. Bavandimwe, kuno kwezi naguhaye izina rivuga ngo Imana izo gusanganiza imigisha y'ibyiza. Imana izo gusanganiza imigisha y'ibyiza. Hari ijambo nabasomera rivuga ngo nuko Abrahamu ngo arahaguruka, ngo arabasanganira. Haleluya. Abasanganiye ngo arabaha karibu. Abashitse naho kumbe asanganiye isezerano rye. Imana izo guhuze n'umuntu wifuza guhura nawe. Imana izaguhe guhura n'igisubizo cyawe. Wamuhaye umutima wiwe wifuza, mwimye ikiminwa yiwe yasabye. Umwami azaguhe kugira ukwezi kwiza. Iyi ndwi izakubera indwi y'amahirwe. Iyi ndwi uzobona ikiganza cyiza cy'umwami. Yesu aguhezagire cyane. Bavandimwe, ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo muri kuno kwezi k'umunani umwami agushikirize umugabane wari waribwe. Umugabane wawe wari waribwe. Hari igihe tubaho imigabane yacu yaribwe. Bene data, Satani akaje katwiba, abantu bakatwiba, tukibwa. Ariko ndagusengeye ngo Imana ikugarurira umugabane wawe wari waribwe. Umugabane wawe wari waribwe, Imana yo gusubiza. Mbere yuko nsoma rino jambo, reka nsomere uyu murongo wanditse mu Baheburayo, igice cya 13 umurongo wa 16. Kugira neza no kugira ubuntu. Bene data, iki kintu ni kiri mu bintu bituma umugabane wawe ugaruka. Kugira neza no kugira ubuntu. Ntimukavyibagirwe kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Mureke mbabwire, murazi ko ari igihe ukora ikintu cyiza ukajya kukibutsa Imana, ukibutsa Imana ukabwira Imana ngo Mana iki kintu nibwe, ariko kandi wibuke niki naco mwami nakoze, wibuke rino turo, wibuke rino shikanwa, wibuke Mana uyu muntu nagire neza, wibuke uyu mwana w'imfubyi, wibuke. Hirya Yesu twako turaganira n'umuntu arambwira ngo, ariko arambwira tuko turavugana ku kintu cabaye, arambwira ngo umukozi w'Imana, ndizera neza ko uyu mwene data yoba yaratabawe ni byiza yakoze. Hari igihe ibyiza dukora bituvugira imbere y'umwami. Ngiye kubabwira umuntu nasomye muri no minsi umutima waje uranezerewe cyane. Yakoze ikintu cyiza, umugore w'umushunemu wanditse mu gitabo cy'abami ba kabiri igice cya 4. Havuga umugore Elisa ngo yahora ciwe iwe akaharara bakamuzimana akagenda akagaruka. Nk'umugore w'ijoro rimwe abwira umugabo we, umutware waje mwiza, wonemerera tukamwubakira ahantu ho kuba, ahantu agazashikira. Kandi umugabo we ngo kimubwira, umugabo ngo aramwemerera, aramubwira ngo reka tuwashire. Bamaze kubaka ngo bahashira itara, bahashira imeza, bahashira igitanda, ukazaza akaruhuka. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ngo biragenda, ngo uwo mugabo ngo abwira umuryango, arambwira bene data, sinoja kubavugira ibwami, sinoja kubavugira ku basirikare bakuru. Aravuga ngo ya aba bantu barabasanzwe barabatunze baravuga ngo twe ntacyo cyo kutuvugira, twe tuzoguma gucyana iwacu. Mugabo bano bantu nta mwana bari bafise. Hari murazi ko ari igihe neza yawe iguha ico utakinasengera. Elisa arabahamagara ngo nimuze hano, arababwira ngo igihe gisa nkiki nzogaruka ngaho mufite umwana w'umuhungu. Wa mugore aravuga ngo ya erega umugabo wanje arashaje, ntitwoba tukibyaye. Aramubwira ngo igihe aho uyu mwaka ugeze nzogaruka hari wanyu mufite umwana w'umuhungu. Muzi gitangaza cyabaye, wa mwana w'umuhungu yaravutse, arakura akwije imyaka 8. Imyaka 8 ngo aje kura papa wiwe mu mirima, ararwara umutwe ngo ashitse ku birenge bya mama wiwe. Mama we wa mwana ngo aracikara, wa mu mama tiyabwira umugabo wiwe ikibazo yagize n'abakozi, ngo afata wa mwana amujana muri cya cumba cyo hejuru bubakiye umukozi w'Imana, ngo akimushiramo, ngo amaze arirwanga aje kuraba Elisa. Elisa kimurangiza atuma Gehazi kugenda umumbarize, umubaze ngo siwe n'umwana barakomeye. Baramubwira ngo twebwe twese turi amahoro. Wa mugore ashitse imbere ya Elisa aramubwira ngo ndagusavye umwana yapfuye. Abahanuzi bagendana inkoni, aheza inkoni Gehazi ngo nagenda aje kumurambika kuri umwana arazuka. Wa mugore aramubwira ngo singusiga. Kubw'ineza uyu mugore yakoze, uyu mwana yarazutse. Bene data, igice c'8 rero niyongeye kubaganiriza amajambo meza. Mwumvirize igice c'8 umurongo wa 2. Kandi Elisa yari yarabariye wa mugore yazurira umwana ati, enda genda mwe nabo mu rugo rwawe urondere aho usuhukira. Murumvise, hari inzara, hari ikibazo kigiye kuba, ariko wewe n'umwana wawe nimugende. Kubera ubushuti yari afitanye, Elisa nawe ari umuhanuzi, Imana imwereka inzara igiye gutera, ariko abwira uyu mugore wewe genda, inzara ntikakurye, hari neza yawe.
aramubwira ibanga. Oh haleluya. Kuko Uhoraho arekuye inzara kandi izomara imyaka 7 mu gihugu. Nuko uwo mugore aragenda agira nk'uko umuntu w'Imana yavuze, ajana nabo mu rugo rwiwe, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amara imyaka 7 yarahunze inzara. Mwumvirize, imyaka 7 ishize uwo mugore arasuhukuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araheza araza atakambira umwami, yitwarira urugo rwiwe n'itongo ryiwe. Ashitse ikintu cyamubayeho, yasanze ibintu byose barabitwaye. Yasanze inzu yiwe barayitwaye, yasanze imirima yiwe barayitwaye. Muri iyo myaka 7 asanga nta kintu na kimwe afise, mugabo uyu mugore akora ikintu cyiza, aritwara. Yitwara he? Yitwara ku mwami. Bene data, kubera iki Satani adutwara ibyacu tugaceceka? Kubera iki adutwara ibyacu tukaguma hahana? Reka twitware natwe ku mwami wacu. Haleluya. Reka twitware. Nimba hari icyo uzi ko yakwibye, itware. Umwami Yesu arakugarura umugabane wawe. Haleluya. Aritwara ku mwami. Kandi uwo mwanya umwami yari ko arabonana na Gehazi, ni igitangaza cyabaye. Uwo mwanya yitwaye byahuriranye neza na Gehazi ari ku mwami. Wa musuku w'umuntu w'Imana amubaza ati, endambarira ibintu bikomeye Elisa yakoze byose. Mbwira Gehazi, ni ibiki Elisa yakoze? Atangiye kumubwira, atangirira ku nkuru y'uyu mugore. Uyu mugore nawe barashitse. Haleluya. Ndagusengeye ngo Imana ihuze ibintu byawe. Haleluya. Hari igihe Imana iguhuriza ibintu byawe ikabihuza. Nuko akiri ko araganira umwami ingene yazuye umwana w'umupfakazi, ako kanya nyamugore yazuriye umwana arashika, atakambira umwami, yitwarira urugo rwiwe n'itongo ryiwe. Gehazi aca aravuga ati, mwami wanje nyene ingoma, nguyu wa mugore navuga, nguyu na wa mwana wiwe Elisa yazura. Gehazi yariko aramubwira ukuntu uyu mumama yabyaye bashaje, umwana aragwara, umwana arapfa, ariko aravuga ayo makuru. Haleluya. Uwo mugore abarinjiye, Gehazi aravuga umwami, wa mugore nariko mvuga nguriya, naho wa mugore yaje kwitwarira abantu bamunyaze ibyiwe byose. Umurongo wa 6 niho harimo ijambo ryanje ry'uyu munsi. Nuko umwami abibaza uwo mugore, nawe arabimudondorera byose, arabimubwira ngene byagenze. Umva, umwami acamuha umushikiriza ati, genda umushikiriza ibintu vyiwe byose. Haleluya. N'ivyimbugwa vyose uhereye ku munsi yahaviriye ugashita n'ubu. Ntibamusubije ibintu bisanzwe, oya, ivyo bimbuye mu myaka 7 atahari, mugende mu biharure vyose, mumuhe ikiguzi c'ivyo. Haleluya. Mwene data, reka ndagusengere uku kwezi umwami azagushumbusha, azaguha ibyawe byanyazwe. Hari igihe Satani atunyaga ibyacu, hari igihe anyaga mu miryango, anyaga abana, akanyaga. Reka ndagusengere ngo umwami Yesu agushumbushe. Haleluya. Umwami ngo yafashe umutegetsi we bakorana, aramubwira ngo genda uhakikishe ko uyu mumama yasubijwe inzu ze, yasubijwe ibye yibwe, ibyo bamaze imyaka 7 yose barimbuye byose mu biharure mubimusubize. Haleluya. Ndagusengeye ngo uyu munsi, ndagusengeye ngo kuno kwezi bazogusubiza ibyawe, bazogusubize ibyawe. Yoweri yaravuze ngo, Yoweri 2 umurongo wa 25, kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisangangura ibyanyu, zobashumbusha. Ndagusengeye ngo umwami agushumbushe imyaka mwamaze inzige zisanganguye ibyanyu, zobashumbusha. Iyo myaka mwamaze inzige zisangangura ibyanyu. Umurongo wa 46 akavuga ngo, kandi muzojya mutakabi muhimbaza izina ryanje Uhoraho Imana yanyu n'abakoreye ibitangaza, kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Haleluya.
kandi isezerano rikomeye, abantu banje ntibazokongera kumaramara. Kandi abantu banje, haleluya, Imana igukure kumaramara, Imana igukure igitutsi, Imana cyeyuke ku buzima bwawe. Nigeze kubigisha ijambo rivuga ngo abayuda nabo gisakireyuka, baranezerwa, barahimbagwa, bagira iminsi mikuru. Umurongo wa 27 uvuga ijambo ryiza. Umurongo wa 27, nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Bisiraheli, kandi ko ndi Imana yanyu, atayindiriho. Nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Nukuri ndagusengeye ngo kuno kwezi k'umunani Imana izakurinde kumaramara, Imana izakurinde kumaramara, Imana izarinda abana bawe kumaramara, Imana izarinda umuryango wawe kumaramara, Imana izakurinde, ahubwo Imana izagushumbusha. Dufite Imana izishumbusha abavandimwe, dufite Imana izishumbusha. Haleluya. Reka nsome uyu murongo umwe mbabwira intahe yakoze ku mutima wanje, ntumara dusenge. Yesaya 61 umurongo w'indwi haravuga ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri, mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wanyu. Nico gituma mu gihugu cyanyu muzoshumbushwa kabiri, mugire umunezero utazoshira. Nico gituma mu gihugu cyanyu muzoshumbushwa kangahe? Kabiri. Haleluya. Dufite Imana. Numvise intahe y'umumama umwe ashinze intahe irakora ku mutima. Uwo mama nta kazi yari afise, umugabo wiwe akamufata nabi, akamwima, akagerageza ibintu byose, akamwima, agasuma kugeza ku makara, kugira ngo umugore wiwe ntiyigera ahura n'amafaranga, na rimwe. Ariko umugore we agakomeza kuja ku Mana. Yarize, afite amashuri, mugabo yarabuze akazi, agasenga akabwira umwami, Mana ndazi neza ko uri Imana ishoboye. Bene data, igitondo nyuma y'imyaka adafite akazi, umwami Yesu aramushumbusha. Dufite Imana izigushumbusha, dufite Imana izigushumbusha. Haleluya. Akamubwira nabi, ibyo bitutsi byose akabijana ku Mana, akabwira Imana ngo Mana ndakunda umugabo wanje, Satani amurimo namusohokemo, akamusengera none nejo, n'amafaranga y'amamega akayabura. Igitondo kimwe Imana itazikiranirwa ngo yibagirwe. Haleluya. Reka ndakubwire, ya masengesho wasenze ntibibagirwe, Imana yarayibagiwe. Oya, wowe urashaka kuyibagirwa, ariko wabwiye ntaza bwo azayibagirwa. Igitondo kimwe abona umuntu araje, aramubwiye ngo urashaka kumva dosiye yawe, arayijana, aje gukora ikibazo wa mama. Araronka akazi keza, ahembwa amafaranga arenga y'umugabo inshuro 5, n'imodoka y'akazi n'ibintu byose. Inshuro zingahe? Dufite Imana. Ndagusenga Imana igushumbushe, ushishikare wowe kumatana n'umwami wawe. Dufite Imana izikuranye imyanya n'ibihe. Yesu aguhezage. Data, ndasengeye umwene data wibwe ibyiwe, ari byo mu mwuka, ari byo mu mubiri. Ndamusengeye ngo mushumbushe uyu mugore w'umushunemu, ntiyarazi yuko agarurirwa ivy'imyaka indwi bimbuye, barabiharuye byose, barabimusubiza. Ndasengeye umwene data ngo umushumbushe kuno kwezi. Haleluya. Hari ibyo byiwe byibwe, umushumbushe. Yavuze ngo mu gihugu cyanyu muzagira umunezero, mu gishingo cyo guteterwa muzonezererwa umugabane wanyu. Ndasenze mwene data umuhe kunezererwa umugabane wiwe. Urakoze cyane mwami, amahoro yawe arutse ukomeye n'abantu bose, ashibamire umuryango yacu, ashibamire ubuzima bwiwe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Umwami agushumbushe. Yesu abahezagire. Mana,